Yesu adufashe. Yesu adufashe. Mutamarakoze. Ikibwirwa n'icyumva, cerekwa n'ikibona. Yohana yavuze ijambo ryiza ngo arahiriwe umuntu yumva ibyo kuvugishwa ko muri iki gitabo, kandi hahiriwe n'usoma. Ntacyo yavuze yakuye mu kanwa kiwe uretse ibyo adusomeye mu ijambo ry'Imana. Yemwe shengero, umukongomani aheruka ngo yavuze ngo ishengero ryo ku mugoroba ni ryo ku mugoroba. Muga kuko abantu bazivye amatwi, ndazi n'umuntu ashobora kuba ariko akurikirana ubutumwa nk'ubagaca bwateoya agaca ku murongo kubera ubu ntiburyoshe. Muga kuba ariko baraja mwijuru burabakomeza. Muga kuba ariko baraja mwijabe mugani wa wundi ntibubakomeza, kubera abaja mwijuru n'abaja mwijabe baratandukanye. Ariko harahiriwe uriko arabyumva akavuga ngo ngomba mpindure hama mbona kubandanya urugendo, kuko kuri wa munsi aya majambo yamaca imbere yacu ayazodutsindisha. Nta uzovuga ngo sinabyumvise. Nico gituma twebwe abantu bo muri iki gihe Bibiliya kugira ngo duhanwe izozingurugwa uhera mu itanguriro kugera mu byahishuriwe Yohana. Ariko agahinda gakomeye n'abantu bavuga ngo ibi byandikiwe abanaka. Satani igatuma umenya ibintu byinshi. Ibanga rya Satani rigiye kumeneka. Ntabwo ukuntu wo bigenza hiye. Arazi ko abantu baca baja mu gakiza kugira ngo bagororoke. Muga ndibaza wewe ubyumvise ugiye guhindura. Ibi nama nkunda kubwira abantu, nanzwe kubwira ngo akira imodoka akira ibi na biri, ntabyo uzotahana, ahubwo uzosohoka hanze usange hari hayandi marira yagutegereje. Mugabo ndakunda umuntu yibitse ko ijambo ry'Imana, ndakunda umuntu yibitse ko mwemuyera. Uwo muntu naho yogera mu maruswa ngana gute, mwemuyera araza akamubwira ngo rema ndi kumwe nawe. Iryo jwi ryonyine kumva ngo ndi kumwe nawe, kumva kuri kumwe n'Imana, ibyo bibazo ukabibamwo uri kumwe n'Imana, nukuri uratuza. Nicyo gituma mubona dusengera abantu benshi kuva itariki imwe y'umwaka, dutangura umwaka mu kwezi kwa mbere. Umwaka ukazori nduhera abantu bagwaye ibisigo, ntugire ngo nibindi, nibyo bisiga nibyo bambara. Nushobora kwambara ibyo bintu ngo byisige uzura gufatwa n'ibisigo, kubera nta kintu na kimwe cyotuma Imana igukingira. Ntacyo. Umuntu imyaka ingahe ikazohera indihera umukoze ko no kugwa hasi mugabo ndibuka jewe mu bihe bya 90 na kangahe nubwo nari muto nabona umuntu wumva kera hari n'abadayimoni bakomeye, abantu babadugana kwishengero mutamara hazi ibusekera yarahagiye, aba bamudugana rimwe bakamusengera agataha akomeye. Ariko turagusengera ugasubira kwihumanya, tukagusengera ugasubira kwihumanya. Umva, ibi byabaye ku bakobwa b'Isiyoni nibyo biri mu ishengero rya kinogi. Ariko reka ndakubwira, biravuga ngo uhanurwa kenshi akagamika izosi azovunagurwa giturumbuka, atagira gitabara. Uyo muntu bugenda kubwira ijambo ry'Imana iyo rize kuguhanura. Nicyo gituma narahiye jewe n'urugo rwanje n'umudamu wanje n'abana banje, ibyo ntabyo tuzokora, tuzoja ku murongo abandi babikore. Mugabo jewe n'umugore wanje bahora bamuremera abandi bene data, urumva namwe ni sawa. We niba ushaka kubikora nta imira twahukana nta kibazo. Jewe
sinumva ko notunga umugore ngira ngo asa na Satani. Siho nasabye Imana, narabimubariye nti umva ukazobishira nzoca mbwira Imana ko umugore nayisabye atari wewe, kandi Imana ikigwahukanya nimba ari jewe ndavamo cyangwa wakavamo. Niko Imana imeze. Nakuze ibyo bintu, ishengero rya kino gihe sinzi yo ryavuye. Nico gituma nama mbwira abantu hange n'amasengero ya kino gihe tuvuga ngo ni kanguru, ahubwo nitwigeze twikangura ngo dukorere Imana, ahubwo twakanguriye abantu kuja kuzimu. Amasengero menshi aba irembo ry'ikuzimu, ayo ba irembo ry'ijuru. Nakaga gakomeye sengero, mwemere tubahanure tubabwire ijambo ry'ukuri. Ko yavuze hari amafaranga mwamuhaye, reka ntangure rero, mugiye kurya ko mutavuga ame. Iri ni ryo jambo rizogukomeza ukabona ubugingo. Reka ndakubwira, tukiri muri iyi si nta bizigera byera derere. Uri muri iyi si uri umukizwa. Nta Yesu yavuze ngo sinaje gutera amahoro mu isi. Nta mahoro uzigera ubona, uzokwamana ibigeragezo gusa. Iki kizohera hazi ikindi. Kubera iki? Ibigeragezo nibyo bidukomeza. Ibigeragezo ni igipimo cy'umukristo. Iyo wihanganiye igeragezwa, no mwijuru bararaba bakavuga ngo rijya geragezwa kuba yagihanganiye byagenze gute. Nama nkunda kubaza aho dusangira amasengesho mu gitondo, nabaza ngo ninde yogeragezwa nka Yobu akihangana, abana bibo bapfuye, umugore akagera igihe akamushimanga ngo wewe wari ukwiye gutuka Imana ugapfa ukavaho, abagenzi biyo baraza baramuhinduka, ibintu byose byamuvuye ko Yobu ngo agumane ukwizera, ntiyigeze arogota ku Mana. Ninde yo bishobora? Ufise abana bangahe? Bose bogenda ugasiga umugororotse, ntiwidodombera Imana. Na hahandi ukura ubu urahabona hose pi hose Imana ikugana. Uwo byumva gute? Yobu umugabo muri ivyo byose agumana ukwihangana, abwira umugore ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'ipfapfa ngo mbega twokwama twakira ibyiza biva mu maboko y'Imana tukanka n'ibibi nabyo. Mumenye hari igihe Imana ireka igeragezwa rishike ku mukristo. Ntimuzavuge ngo Imana ntigerageza, irakureka. Yobu kugira ngo ahure n'ibyo byabo, Satani yari yagiye kumusaba Imana. Hari igihe umukristo asabwa, Satani akagusaba, Imana ikavuga ngo reka ndabe ko ari umukristo ukuri, kavuga ngo ndamuguhaye. Icyo udakorako ni umutima, nkuko yabikoze kuri Yobu. Twebwe ntidupfa, twebwe turabatunzi, ndugu yangu tureka ibyo bintu by'ububeshi bacu. Nico gituma nkunda kubwira abakozi Imana bose, uzi ko yahagaze imbere y'umuntu akamubesha, agagara imbere y'isengero akaribesha, navuga ukuri ku ijambo ry'Imana, uyo kuri wa munsi hari umunsi urubanza ruzosomwa, abantu bose twese ababahagaze imbere tukajugumira. Nico gituma iyo ubonye umuntu mugabo nibyo mwebwe mubonye ujya muntu avuga biriya mwipfuza, uriya ngo umukozi w'Imana afise amavuta. Nta mavuta agira. Umuntu uzo kugira ngo uzumenye ko afise amavuta, uzomumenyera mu kwigisha icyaha. Icyaha kiragoye kwigisha, ndabasubiriyemo, icyaha kiragoye kwigisha, cyane cyane muri iki gihe tugezemo. Kandi ndusuvuga ngo ntakoreshwa n'Imana, akoreshwa n'Imana. Mutama wanje yo kwambane umugabo yitwa Moses Korora, ntiyavuga icyaha, ntiyakora ibitangaza. Siwe muntu yashobora gufata idayimoni rikigendagenda mu gisagara, mugagenda umbariye muri bwa bundi byigira uprofete, inda bwarujuje. Oh yasha kugira ngo umuhanuzi reka yo profete umuhanuzi w'Imana nindi geri uzubaze Ezekiel ayo yabonye, uzubaze ba Yesaya ayo babonye,
kugeza aho Yesaya avuma umunsi yavukiyeko. Aravuga ngo n'umuntu yabwiye kubwira data ko havutse umuhungu nawe navumwe. Yiyumvira ibyago yari karabona kubera ubuhanuzi. Imana yagomba kugira nabi igihugu, ikabica ibyo byago byose ikabita kuri Yeremiya. Hatagera igihe mu bisome mu bice bya 19 aravuma umunsi yavukiyeko ngo n'uwabwiye data ko abyaye umuhungu, uwo muntu nawe aravumwe. Kwitwa umuhanuzi, mugabo umuntu wese ahaze w'Imana yambwiye kubesha abantu. Uwe nkubwiye ati ndabona hari ibintu bitariko biragenda neza, rero Imana iraje kubigenza. Ibi bitagenda neza bizokwama bihari. Ibitagenda neza bizokwama bihari kugera Yesu agarutse, niwe azoza gukuraho byose. Muri ibyo bivuze ngo nta intambara izoshira, nta mahoro azohora, kugeza ibyaha n'urupfu bisinzwe na Yesu. Nta mahoro muzigera mubona. Nicyo gituma mbona n'isi yose yuzuyemo intambara kubera Yesu ntaraza. Hari intambara nama nkunda kubwira abantu, Yesu ataraza naho hazoboneka igisirikare gikomeye gute ntizohagarara, kuko iri muri Bibiliya. Nereka abarundi babe barironkera ibyo kurya gusa, gene ngo bagiye kuyahagararira ariko ntayo babe baragenda kugira ngo bisumire. Ntayo. Yesu ataraza bizokwama bihari. Rero mukunde abantu babwira ijambo ryo kwihana, binashobotse abo mubahezagire. Bugapara guhezagira bajya bariko barababesha, bajya nta bugingo bazotuma mubona. Abariko bagishaka ibyiza byinshi nabo babwira ngo mwihane, va mu byaha, reka ibyaha. Iyo umuntu yeretse n'ibyaha Imana iramuhezagira. Muganagenda kubwira ngo nico gituma ubona abantu binjira mu rusengero ntibakizwe. Maraya iyaje ukamubwira ko Imana igiye kumugirira neza, nimba yasambana 10 acagwiza inshuro 100. None ngomba mbaze ishengero kino gihe ko Imana kera yavuga ngo nimwihane ibyaha, mugo uyu munsi ngo ubuvugishwa buhari ngo nubwo umugisha gusa. Mbega Imana yahora ikora kera ibona ibyaha, uyu munsi ntabyikibona, yarahumye. Imana yabona ibyaha kera, uyu munsi yarahumye. Ibona umugisha gusa. N'abanyabyaha, abasambanyi, imborerwa, abicanyi mu rusengero, ibyo byose byaravuye mu rusengero. Uwo abagorotsi nibo buzuye mu rusengero, cyo gituma Imana yahinduye kugira ngo izirababwira ibyiza gusa. Ore wenu bazobona ibara. Abo bantu baragowe n'abantu birukira ibintu nk'ibyo, baragowe. Reka mbabwire ngo kuri wa munsi bazorira. Ubu nibwo butumwa rero. Asha hakwere Imana iguhezagire muto. Reka simvuge menshi, simvuge menshi. Ubu nibwo butumwa. Umuntu uzobona yashobora kumara isari ko yigisha icyaha niwe mukozi w'Imana wa mbere. Wowe ndakubwira ahantu ubona mwese ntabwo mwahamagawe, mugahanoga mati vuga ngaha uhamara isaha utangaza Imana igira neza, Imana izokubakira inzu, Imana izogenda mu modoka nziza. Ninde atobishobora muri mwebwe muri mwishengero? Mwese mwubishobora. Mugabo kuhagarara ngaha iminota 10 uvugisha aho haraduga. Kino gihe kiteye ubwoba. Nicyo gituma iyo mpagaze imbere y'ishengero mpora ndira, nibutse imyaka 90 ndarira. Hemu w'Imana umuntu akinjira rimwe 2 3 imyaka 10 mu rusengero, ishengero rikamara imyaka irenga 10, nta bantu ribyaye mu mpemu bagira kuri 5 10. Abantu bose uko yinjiye niko akimeze, nta mpemu w'Imana kiba. Mpemu w'Imana ntagitangwa ku bantu kubera iki? Ibyo biyandurisha ku mibiri yabo. Mpemu yera n'abantu n'utugenegene ntashobora. Mugabo kera abantu warumva yaja mu mazi meshi
kumva abantu batanguye kuvuga indimi zitamenyekana kubera bajayo biyejeje, bajayo biyizi, baje bavuga ngo ngiye gukizwa, singiye kurondera amafaranga kuko mu rusengero nta kazi batanga. Kazi gatangwa n'Imana. Mugabo umuntu agacobwira ngo uzoze iwacu ngo Imana izoshugirira neza, ntayo uzotahana kiretse ya mashengero ya Satani, niho baca utaha baguhaya kandi kugira abayovye benshi. Aya n'amarushwa shengero, n'amarushwa mabi. Mukunde guhanurwa muzobona ubugingo, mukunde guhanurwa. Umuntu wese yagororotse, Yesu yavuze ngo ibyo kurya byanje si ibyo guhutubwa. Ibyo kurya bya Yesu ntabihutubwa, abiha abana biwe. Ndabasubiriremo, Yesu umugore akamusaba ngo ngwino nkiriza umwana, amubwira ngo ibyo kurya byanje si ibyo guhutubwa. Rero Yesu ibyiwe ntabiha abapagani, ntabiha abanyabyaha, abiha abamugororokeye. Duhe kaze pasiteri aze akomeze, aze akomeze. Karibu pastor, karibu komeze. Dukomere Imana yacu amashyi mu kumakaza kazi.